kiganiro ego bakunzi ba JCTV iki ni kiganiro ugwaruka mu iterambere ni kiganiro cama kibaganirira ugwaruka ruriko rurakora mu bikorwa by'iterambere imisi yose uno musi rero kuri uno musi mukuru wahariwe abakenyezi tukaba twagiriwe mahigwe yo gushika aho ugwaruka rw'abakenyezi rwari rukoraniye uno musi rero tugomba tuganire na rumwe mu gwaruka rufise imigambi yo kwiyungunganya ruriko rurakorera muri kino gihugu tugire basi nk'akantu twovuga yuko ari nk'aka koperative mugari shira hamwe tudandaze hanyuma umuntu akeneye amahera ashobore kuronka aho yoza arayakura none gamiburo karini uyu ari mwishira hamwe ryo kuguranana nawe numva ufise ishira hamwe ryo kuguranana mwari bwigere muhu uno musi ko muhuye mwahanye tunimero ntituraduhana ariko nizera yuko biza gushika none bibazamo gute kugira mushobore gukora iyo migambi y'iterambere bivana naho muba mubaye mukabona ubukene bukunda kubatera rero muri ico gihe umaze kubona yuko atakundi kuntu woronka ico wifuza muri make nuko muca muja hamwe mukiyumvira ico mwoshobora gukora kugira muronke ico mushaka mutarinze guhemuka mutarinze guhemuka ubushatse kuvuga iki bashatse kuvuga fatiye nko kubigeme hariho hamagisida kunda kubashikira bivanye n'ubukene bo rero ari nk'ubutaciye ubwenge ayo accident nyene nayahe yabwire ko yavuge kuko abari ko baradukurikirana nabigeme benshi barashaka kumva ayo accident ashobora kubashikira arege ushobora gusanga bamwe batwaye inda batipfuza kubera ubukene rero mu gihe waciye ubwenge ukaja hamwe n'abandi ivyo ntibishobora kugushikira kuko uca mwiyunga nimboro ushaka isabune canke agahuzu kuko hariho impuzu abavyeyi bamwe abavyeyi badashobora kukugurira kandi nawe uri umwigeme udashobora kubwira umuvyeyi ngo ngurira akagahuzu rero umaze kuja muri iyo association ivyo vyose ubu bisezereye urumva ushatse amahera utayafise ucugenda muri ryashira hamwe ego baguha amahera ukacuza kukagura ego wewe watubwiye ngo ishira hamwe ryawe gitwa gute tubera abandi akarorero murabera abandi akarorero muri ivyo bikorwa rero mukora mukorera hehe amaja hehe uwo barondera hehe korera mu ntara ya Kayanza komine ya Rango zone Gaheta umutumba wa Muzumure niwo iryo shira hamwe gicayeko ego dutambukire kundi mwigeme namwe murashobora kwidondora bariko barakurikirana JCTV murakoze na nitwa Niyonizera Filote wo muri komine Muyinga zone Rugari korine Gatongati ya mbere icyo dusanzwe dukora turi mwishira hamwe twagiyeyo tukira abana batoye twahereye ku majana 200 tuduga aho tugeze ubu ni intambwe ishimishije turafise umunywanyi umwe arafise impene guyiwe turarima tukongera tukorora mu buryo henubwo twahereye kuri gatoyi niko bayamaze abakera ngo gato karabura niho tugeze mbeko twumva mufise ubutunzi mbe ivyo bintu ntibishobora kubatuma mutaja kurondera abagabo canke mu kabenga bahungu oya ivyo ntivyo bidutuma ahubwo bitumwa n'abahungu bafise imitahe miremire baca baza batwirukira kubera bavuga ati reka turondere urya muntu ageze kure kugira tuzoce natwe dutera tuja imbere tugira ico tuzoca twishikana ko mu rugo rwacu ego mbega nk'ikibazo nabajije abandi mwebwe ivyo ico ciyumviro cyo gushinga iryo shira hamwe cabaje mu gute twebwe abari badukurira ariko bato b'abanyeshure baragize analyse basanga aho tubaye hari abamotare benshi abataxivero benshi baguma babahenda ngo tuguhiki ngo tugihiki niho baca baje inama tireka tugira agashira hamwe kabigeme kugira ntibaze baragwa baja mu ngeso z'ubusambanyi niko ko guca rikura ico dushima nuko atamwigeme numwe mwishira hamwe ryacu aja mu ngeso henize ego musabikire ico dusaba leta nuko yodufasha guhimiriza aho tubaye abana ugwaruka tungana ruje mu mashira hamwe atandukanye kandi idufashe itwegereze udutahe dukwiye kugira dushire inzu ahantu hamwe twororeremo ibitungwa byacu biri uruhande rumwe ego uyu munsi mukuru wabagenewe nawe ubahaye iki mu vyiyumviro byacu ico uduhaye nuko udufashije nyene agatahe gakwiye
tugiye kongereza ariko icyo twashaka gushikako dukeneye inzu aho twoyishira ntiyovamo ya munini muga tuzogerageza buke buke uko dushobora. Abamenyesha makuru nabo mwobasaba iki? Abamenyesha makuru icyo twobasaba nuko bogenda bakadushikira imbere, bamaze kudushikira imbere bakaza baratuvugira ibyo natwe tuba dushaka kugira tubironke hama dutere imbere natwe twamamare, bazi baravuga ati muri komine Muyinga hari ishyirahamwe iri n'iri ry'abana. Ego dusubire tubibutse yuko ikiganiro n'ugwaruka mu iterambere, ni ikiganiro cyama kibabwira ugwaruka ruko rurakora imigambi y'iterambere mu gihugu cacu. Rero turabandanya tuganira n'abantu bigeme ntituraheza, ngira ngo turacyasigaje 2 canke 3, nawe mwigeme urashobora kwidondora bariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nadine Ndayishimiye. Ego Nadine Ndayishimiye, uva mu ntara yahe, ukora iki? Je mva mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava, zone Buziracanda, umutumba wa Gatsinga. Sanzwe ndumurimyi w'ibitsina. Igiterwa kitari kimenyerewe cyane ngaha mu Burundi. Mu majambo make jewe nkiri mutoya sino narabitora mu ishamba, nabifungura kandi byarankometse. Hanyuma ndagera kuyumvira maze ubwenge ndiko ndaheraheza amashuri yisumbuye, ndavuga ati bya bizinu twatora mu ishamba tubitora mu gihe c'imvura honyene, mu gihe c'ici ntitubironka. Kandi ubwo tubitora ntitubitora ku rugero tuba dushatse, uragitora ugasanga ugifunguye wenyene kandi ari ikintu cingira akamaro abandi ntibakiroseho. Shaniyumvira ati gute bimwe tutora mu gihe kimwe c'imvura conyene twobironka umwanya wari wo wose twifuza kandi ku rugero dushatse. Gutyo rero shaniyumvira kugira ubushakashatsi bwo kumenya gute notegura umurima w'ibitsina. Omengo ni ibintu byoroshe cyane ariko ntibyari byoroshe kugira ndabishikeko, ariko naragerageje ndaja ku mbuga ngurukanabumenyi nkuko umunsi mukuru uno munsi watwibutsa kuza turakoresha imbuga ngurukanabumenyi tukijukira iby'ubuhinga. Naragiye ku mbuga ngurukanabumenyi ndamenye ingene bashobora gutegura umugina dufasha kugira dushobore gutera turonke ibitsina. Ndabona ingene babikora. Nyuma yo kubibona ku mbuga ngurukanabumenyi natembereye mu ishirahamwe Sover, naryo ryari rimaze kubishira mu ngiro. Ishirahamwe shobora kubibaza kandi nkemeza yuko ryo rifashwe mu mugongo na Son Excellence President de la République du Burundi. Ndagenda gutembereraho ndabona ingene batunganya n'ibintu batera mu nzu, ingene batunganya inyubakwa yavyo, ndabona ingene bategura umugina, barampa izo formation. Maze kubimenya shandaya saba ibikoresho nanje ndagenda gutegura imigina muhira ndabitera, ndabona ko ari ibintu byimbutse ku rugero rwishi. Subi nyuma gato ya kumbuga ngurukanabumenyi niga ingene babitera ariko niga n'akamaro kabyo. Ngire abariko baranyumviriza bose ko ikizinu ni gitegwa cingira akamaro, notumira n'umurundi wese ko kigira akarima k'igikoni. Ikizinu ni gifungurwa gikomeza amagufa. Ku bana bakunze gukora indwara zifatira ku gufungura nabi kirabafasha bagifunguye. Ni gifungurwa ugifunguye kirafasha kuvura imitsi isoza bwenge, kirafasha gukinga bijya vy'amakonyera na diabete. Donc ni gifungurwa kirimo ibintu byinshi dukenera mu mubiri wacu. Wewe rero uhamagarira abarundi guhurumbira ikizinu? Ndabahamagarira bose kujya bagira akarima k'igikoni, utuboga, uturengarenga n'ikizinu, bagira imigini 3-4 babikora. Nibitangura nari mfise iyo ndozo yuko no bifasha abo mu kibano bose nkaza ndabaha imigina, ariko ntibirashobokera kuko umutahe wobishoboza sindawugeraho. Ego usabe ki leta kugira uronko umutahe? Ndasaba leta yuko yonshigikira aho ngeze. Ndabona ndashaka kuronka ibyo ushobora kudandaza mu mubari hafi yanje bakabifungura, nkaryoherwa bambwiye ko ari ikintu kiryoshe mu kibanza c'inyama. Inyama ufunguye nyinshi zirakugwatsa, mugabe ibizinu ufunguye byinshi ahubwo bikomeza kukugirira neza mu mubiri. Rero nsaba leta ishigikire kugira ndonke umutaha wisononoye, shobore gutegura imigina myinshi, hamwe shobora guhereza n'abandi bose bakabitera. Kandi cyiyumviro nari mfise nuko abana batoya byo bagora kuvuga ati babihekenye. Nifuza no kuronka imashini yo kugira ashobore kubikoramo ifarini, ubuyi kugira abana babibahe byoroshe.
hanyuma abana barakunda ibisuguti, iyo farine nshobora kubikoramo n'ibisuguti bashobore kubifungura byoroshe. Ikindi naco ku bantu dukunda kuja mu alimentation canke muri kabare, ndagiteguremo amabrochette ameze neza na pizza. Barariye pizza y'ikizinu canke brochette y'ikizinu, nta yindi nyama wasubira kurya. Niho rero ntumirira isaba leta ifashe ishigikire kugira ashobore kuronka umutahe wisununuye, ashobore kugura izo mashine, ashobore kwagura n'inyubako ndiko ndabikoreramo, gutyo bizofasha kuko zoca mpakazi n'abakozi benshi. Izo mashine nzikenera benshi bafasha kuzikurikirana, abakorekti bizinu nzobakenera, abafasha guhingura ayo mafarine nzobakenera, n'abafasha kubidandaza. Abo dukoranye bavaho bashimye, bagenda bize gukora umugeni, deja nabo baca bagenda kuwukora iwabo, kandi bakagenda barose n'agafaranga k'impembo yaho babikoze neza. Murakoze. Ego umwigeme wa nyuma nawe urashobora kwidondora bariko baradukurikirana. Murakoze, amazina yanje nitwa Nsabamahoro Nevodoro. Nevodoro usanzwe ukorera he, ukora mu gisati cyane? Jewe nsanzwe nkorera Imunyinya. Imunyinya ni he? Imunyinya muri province Muramvya, commune Rutegama, zone Mushikama. Ukora ibiki? Dusanzwe turi mu shirahamwe dutegure kazoza. Mukora ibiki muri iyo shirahamwe? Mu shirahamwe ryacu dutegure kazoza, turaziganya, tukaguranana, tugafashanya, ariko ugize ingorane tukarima tukongera tukorora ingurube. Ego none nakahe nikihe cigwa uno munsi mukuru wabahariwe mwe bw'abigeme ubahaye? Murakoze. Uno munsi icigwa umunsi mukuru wahariwe umwigeme uduhaye nuko abigeme aho bari hose bokura amaboko mu mpuzu bagashobora gukora kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Kera umwigeme hariho ibikorwa bimwe bimwe wasanga umenga barakumirwamo atoshobora gukora, ariko ubu uye byose byarahavuye. Nta kintu na kimwe umwigeme atoshobora gukora agifitiye uruhusha agishaka. Murakoze. Ni kiganiro ugwaruka mu iterambere, ni kiganiro camagiha akaryo ugwaruka rw'abigeme aho ruriko rurakorera hose mu gihugu. Murazi neza yuko JCTV yiyemeje kuza irakurikirana ugwaruka rwose mu butandukane rwabo aho ruriko rurakorera hose ibikorwa by'iterambere. Dusubire tubamenyeshe yuko tuzosubira guhura ku munsi nk'uyu isaha nk'iyi mu kiganiro nk'iki. Murakoze.